inzira yuko twoca ubwenge, inzira yuko wowe nk'abandi tukagerageza gukorera en ligne. Nuko amashi menshi asa ariko arasinya ibintu bimeze neza cyane. Wow, amashi menshi cyane. Abajournaliste, abafotografe nibaza yuko bariko barabifata neza. Yes, kuko ni Mega Custom Center ifashe umugongo uno mwigeme mwiza cyane. Wakili na Kiki Kristela, twakire na Alan ay'igihugu banyakubahwa abakozi b'Imana mushobora byose ariyo umuremyi w'ibiri isi byose ibiboneka n'ibitaboneka, banyakubahwa musanzwe mukora ibikorwa ngabwenge n'ibyo bya jenoside bisanzwe ikora, banyakubahwa namwe mwese mwaje kudushyigikira kuri uyu munsi uri hejuru, yaba abo turi kumwe hano cyangwa se abariko baradukurikirana bari andirete kuri shene ya Nohia TV. Banyakubahwa mwese mutagiye hano na cyane cyane ubaruka baje kudushyigikira, tugire amahoro, ubumwe, urukundo n'iterambere mu gisata cya sinema ndundi. Tugire amahoro, ubumwe, urukundo n'imibonano kazoza y'umwaka w'2040 gushika ku mwaka w'2060 mu kuba mu gihugu cyifashe kandi kiri mu nzira y'amajyambere. Imbere ya byose banje gushimira Imana ko yatugejeje kuno munsi uri hejuru, umunsi utazokwigera wibagiranwa, haba kuri jewe, haba kuri wewe, cyangwa se ku bihugu biri isi yose, kuko ni umunsi utazosubira kandi kuboneka ubugira kandi. Uyu munsi ni umunsi Nohia TV yiyumviriye ko yoshira ku mugaragaro igikorwa cyayo cy'ireresi twise Heartbeat, nk'uko namwe mwejeje kubyibonera hano imbere. Heartbeat rero ni filime twakoze kandi turayitondera, aho yadutwaye igihe kitari gito, nk'uko musanzwe wayibonye mu masanamu, kugira ngo turonke aya masanamu byadutwaye umwanya munini cyane gushika naho natwe ubwacu twumva ko by'ukuri turushe, ariko Imana ishimwe ko yaduhaye no mwanya tubaho yakunde tukava mu nzira. Rero banyakubahwa mubyagiye ngaha, by'ukuri nagenda bamenyeshe ko gukora ireresi si ikintu cyoroshe, si ikintu kitworohera ku buryo uno munsi urara urarota, ejo mu gatondo ukaca uzinduka gukora, kuko bifata umwanya munini, haba mu kwandika, haba mu kuja kuri TV, haba no mu gikorwa tumaze kuva kuri TV turaja mu gikorwa cya production. Nagomba ndabwire ko iki gikorwa kugira ngo tugikore twagitangiye mu mwaka uheze wa 2024, ariko murazi aho tugeze uno munsi turi muri 2025 kandi hagati twamaze kuharira.
rero aho kugira ngo gishike hano turi bidusaba ifaho nyinshi, bidusaba n'ingufu nyinshi, tukananirwa tukaruha, aho no kugira ngo dushobore gufata kino gikorwa tugishyire no kuri YouTube turaruha. Uwantangurije ubwa mbere yavuze uruhe burimo shakse ibihora bimugora ko na connection y'igihugu nayo nyine ifashe neza. Rero kugira ngo mwayibonye uno munsi twaje gukora kino gikorwa, ariko kandi kubishyira kuri YouTube navyo nyine biravunana kubera ikibazo cya connection. Aho naho tutavuze ingene hava kukubagurwa iyo bakubonanye kamera, turakubagurwa bakagomba kuzitwaka. Sinzi ikibazo kiba gihari, ariko ngira ngo ni ukutamenya cyangwa se ni ukudatahura monde turiko turajamo. Turiko tuja muri monde digital, turiko tuja muri monde aho ibintu byose bishobora kuba ku marezo sosiyo. Badutangurije ubwa mbere kuri Mega Customer yabivuze, aravuga ati ubu umuntu ashobora gukomanda ikintu kiri hanze akakikaza ngaha mu Burundi kandi atiriwe arabona mu gihugu cy'u Burundi. Rero ifoke botahura ifa tubona tufise kamera ntibaze barasubira kandi kuza baraduhungabanya. Ndi mu bantu bapakutajarika cyane. Rero ubwa mbere napakutajariki kugeza naho ubwabo banduka. Jewe ni docteur, jewe ni intellectuel, ibyo bintu bikwiye no kubindungikira. Rero Imana ishimwe ko uno munsi dushobora kumikira igikorwa jewe nakoze umudocteur kanaka akakiraba kandi akacapesha akavuga ati ntacyo. No muri kino kibanza harimo abadocteur bashoboye guseruka, Imana ibahezagiye. Ndizera ntakekeranya ko info bova hano bakazogenda bagasubira aho ababatumye batwaye icyo babonye hano. Ndizera ntakekeranya ko bazotuvugira neza. Yego rero ubwo rero turakeneye ko turifuza ko kandi nka Moria Channel turifuza iterambere. Turifuza ko niba turiko turakora igikorwa ko kitohera ngaha mu Burundi. Mwakibonye nababwiye ko kino gikorwa cyatwaye umwanya munini, kitumara amajoro atari make turiko turagikora, tuzagitegura. Rero iki kintu nk'uko nabwiye ko dushobora guhungabanya turi kuri tele, burya no gushika kuri YouTube, kimaze gushika kuri YouTube nayo turahungabana mu nzira izihe. Murabizi ko igihugu cy'u Burundi cyacu ntabwo gifise partenariat na YouTube. Ubu rero kugira ngo ushobore kugira chaîne yawe ni paka ushobore kugenda kurondera chaîne ya YouTube, ukarondera inomero niba uri gushobora kuja kuyo mu gihugu cyo hanze aho bafitanye partenariat n'igihugu na YouTube. Twenyene ifuko turondera abandi barota nkana. Rero ubwo tumaze gukora dukora ikindi gikorwa, hariho niko nanagendera ko ushobora kugira presente timu twakoranye kino gikorwa muri rusange. Rero tumaze kubona ko tworota twarondeye ingene twokora kino gikorwa, hacabaho umuntu yashoboye kwandika. Mwayibonye ingene byari bimeze hajya, hariho director, hariho scripteur, ni ukuvuga umuntu yanditse script, umwene histoire original, hariho n'abashizemo imitari. Abashizemo imitari namwabwiye Evariste, Dr. Ingenieur Evariste Irankunda, ariko nanje jewe sanzwe mpagariye ibikorwa bya Moria Channel TV kuva icyitwa Moria Channel. Rero twashoboye kugomba gukora kino gikorwa. Hariho rero mu manabereki amatimu twakoranye, ngomba manzi ubwa mbere nakire umuntu yashoboye kwandika ino filme ariho bita Kevin Ntwa 14. Ibikorwa tumaze gukora ndizera ntakikiranye muramaze kubibona, kandi ibyo tumaze gukora byose
ntabwo ndi hano kugira ngo nita ariko icyo ndi cyose ibikorwa byiza nabibonye kandi nabikunze ariko kino gikorwa twayumviye ati wahamagara abandi bantu bakaza bagakorana nawe uyu musore rero mwayibonye ino filime ni filime ya saison ni season ni service izongera ama episode arenga 10 n'ayandi rero uyu Mugambirize yako yanditse filime ariko kandi namusanze mu yindi mpano yarasangaza abayandize ariko jewe yamenye ihafiti nukuvuga nasanze azi kwandika ni bangamu sagacu cyabujumbo ni bangamu igihugu cy'Uburundi hari abantu hari umuntu afite ubwoko bwiza aratubenso arandika uyu musore afise amateka menshi nababwiye ko amaze gukora filime ziwacu za muhiya zitatu mugende kuri YouTube muzozibona ariko kandi EPN twakire kandi na uwo bita Jessica Mumelo uko igikorwa cyacu twabona bitari muto kanatsinda ifilime irimo inyigisho nyinshi cyane kuri twebwe urwaruka sinzi ko mwabibonye rimwe na rimwe bivanye n'impamvu z'ubuzima hari igihe dutegeka kuja mu isi tukaba dukwiye kubarizwaho ugasanga umuntu akoze ikintu atari uko ari natsira yiwe ahubwo kubera ko ubuzima bamutegetse kubikora bamwe muri twebwe bahitamo gufata inzira zo kuba abayisoko abandi bakaba basoma bashiki bacu bagafata inzira zo kudandaza ibintu yabo hari abandi rero barenga bakarenga imipaka bagatangura gufata iyabo mu mutwe ibintu byonona gatoza kabo mbere bikanatsitaza iterambere ry'igihugu ariko iteka ryose jewe nama nizera yuko hama hariho amahirwe ya kabiri ntabwo dukwiye kubashyigikira ahubwo dukwiye kubaba hafi kubahanura kubera yuko kutubereke yuko bafise uruhara rukomeye cyane mu iterambere ry'igihugu ikigira kandi ni filime iri sosiyale mu kibano mu miryango injyana nyinshi narigeze kubibona nabyanditse nabibonye hamwe usanga abantu babana mu nzira ariko ugasanga umuntu umwe afite urwango ubundi kugeza ku rwego rw'aho wifuza urupfu ibyo rero bikagira ingaruka no ku bana bacu abarundi barayamaze ngo wimuhetse ukigisha n'umuntu iyo bintu twakora kuyirinda ikigira kandi n'ifilime iri ku matsi kamwe mu rukundo twabwibagira na cyane cyane ko urukundo ari impano nziza cyane Imana yashyize mu mutima yacu hariho n'ibindi bintu byinshi cyane bigize iyi filime muronka kandi ko kuvugira ngaha ariko nuko mbona ko ibyo byose bigiye bitandukanye byose bifite icyerekezo kimwe ni heart space iteranye umutima yabigeze cyane inzoga kiri filime mu mutima wa Imana